Imana igukure muri ico gitigiri c'abakwegwa n'ibiziriko. Ikiziriko cyose kigufashe Imana igice nk'izina rya Yesu. Abizera bari hehewe teri yindi. Hallelujah. Where is the need of me going up and I come down again? Umumaro uri hehe wo kugenda hejuru hanyuma ukongera ugakoroka hasi? Umumaro uri hehe wo gutera imbere hanyuma ugasubira inyuma? Umumaro uri hehe wo gutwenga hanyuma ugahereza mu marira? Mw'izina rya Yesu, ijambo ry'Imana rirambarira ngo umugisha Imana itanga nta marira yongeramwo. Uzohura n'ibindi bizokugerageza imbere yawe, ariko icyo Imana yaguhaye abarozi ntibazokikunyaga, abadayimoni ntibazobikunyaga, abapfumu ntibazobikunyaga, satani ntazobikunyaga. Nimba wizera tera haleluya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. So if you really love yourself, nimba wikunda, play for the power. Sengera ubushobozi bw'Imana, buzigama ikintu cyose Imana yaguhaye n'ikiri kiragutegurira uzobamo mu myaka iri imbere. Yesu nadufashe cyane gose. Just pray for it. You don't have to go back. Yesu nashimye cyane. Uyu munsi ngomba kwigisha, no, I don't want to teach, ariko ndagomba guca ko gatoya kugira ngo uze kuronka points yo gusengerako, ico uhagararako canke se ico duhagararako mu gusenga. Imana fashe cyane gose. Ntago ngomba ko dusimbira mu isengesho uko nyene, kuko umwanya munini uyu munsi tuza gufata n'umwanya w'amasengesho. Ariko mbere yuko dufata umwanya gusenga, ndagomba nganira ijambo ry'Imana gatoya, hanyuma mbwire n'abantu ivyo mbona Imana iri kiranyereka, hanyuma duce dufata umwanya gusenga ndeni dutahe. Imana tufashe cyane gose. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo cyaho ca 5 ku murongo waho wa 15. Matayo ca 5 ku murongo wa 15. Uyu munsi narababwiye yuko tuza guca imigozi n'ibiziriko ku muntu wese yakurikiranye inyigisho twigishije, mbere n'utazikurikiranye. Ikiziriko cyose cyasunitswe n'abarozi, cyasunitswe n'abapfumu, cyasunitswe na karani, uyu munsi akagozi karacika mu izina rya Yesu. Narivuze ngo ikiziriko cyose cyaboshwe n'abarozi, icyaboshwe n'abapfumu, icyaboshwe n'imwemu bizo mu isi y'umwijima, uyu munsi kiracika mu izina rya Yesu. Ndagomba untize ukwizera kwawe. Please give me your faith. Duze ukwizera kwawe, uduze ugutahura kwawe, n'umutima wawe wagukire kukwitega icyo Imana iza gukora kuri uyu munsi. Ndumva nakekeranya yuko ikirere cy'uyu munsi gitekeye inyishu n'ibisubizo by'abantu benshi hano, kandi hari
hariho abantu baje bafise ukwizera. Imana yo mu ijuru yabwiye ngo tuze gusenga kugeza ku rugezo ibiziriko byo muri kahise hamwe n'ibyo mu myaka iheze bitegerezwa gucikagurika mu izina rya Yesu. Ikiziriko gifasha abakobwa b'iwanyu kiracika mu izina rya Yesu. Ikiziriko gifasha abahungu bamuhira iwanyu kiracika mu izina rya Yesu. Umugozi wabosha abagore bamuhira iwanyu baracika mu izina rya Yesu. Iyo migozi yose iracikagurika mu izina rya Yesu. Abizera dutere haleluya. First of all, you need to understand what is rope. Umugozi uboha abantu. Igicaniro cy'umugozi kiboha ubuzima bw'abantu. This is a very bad altar, dangerous one. Igicaniro kibi cy'abarozi. Ndaza kubabwira agasene gatoya, se nk'ubashushanyiriza, very short scene. Agasene gatoya cyane kukuntu abarozi bakora inama ku buzima bw'umuntu n'ukuntu binjiza bakatinga spells mu buzima bw'abantu, kandi uraza kugira icyo ushobora gutahura. No mu isengesho tuza gusenga uhagarare mu gusenga ubomora ivyo bintu nyene, kandi isengesho ryawe ntago riza kuduga mu buryo busanzwe, riraza kugera hejuru rikomange mu ijuru, riraza kubomagura, riraza gusenyagura. Imana yo mu ijuru ndayinginga n'umuntu wese ari hano afise ukwizera gukeya, Imana ikuniriza ukwizera, tuguterure ku mababa nk'inkukuma, uguruke hejuru mu kirere, ukwizera kwawe kuzana impinduka. Haleluya. Mana dufashe cyane, dusomera ijambo ry'Imana. Matayo 5:15 dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nta bodomeka itara ngo baryubike kw'igisimbo, ariko barishyira ku gitereko cyaryo ngo liboneshereze abari mu nzu bose. Subiramo. Nta bodomeka itara ngo baryubike kw'igisimbo, ariko barishyira ku gitereko cyaryo ngo liboneshereze abari mu nzu bose. Nta wodomeka itara hanyuma ngo ace aryubikako igisimbo. Igisimbo turakizi, hari abatazi igisimbo. People here, they don't know. Hallelujah. Nta muntu ashobora kudomeka itara hanyuma ngo ace aryubikako igintu ngo ntirisubire kuboneka. So where then uwo mumaro w'iryo tara wowe udometse uri hehe? Where is the importance? Umumaro waryo uri he? Ko waryakize kugira ngo riboneshereze abantu, hanyuma uhejeje kuryatsa kugira ngo riboneshereze abantu, cyangwa riboneshe rikureho umwijima, cyangwa riboneshe ngo ritume ibintu bigaragara, ibitaboneka biboneke, uraricanye hanyuma ukaca uriterekako igisimbo, cyangwa se ukaca urifundikira kugira ngo ntirisubire kubona. This is the life of many. Ubu n'ubuzima bw'abantu benshi cyane babayemwo. Benshi bafise itara. Itara ni iki? Is your talents, ni ingabire yawe. Itara ni iki? N'akazi kawe. Itara ni iki? Nico Imana yaguteretsemwo. Itara ni iki? Ni cya kindi Imana yagushizeko kizotuma amahanga kumenya. Itara ni iki? Ni cya kindi Imana yaguteretsemwo kizotuma umuryango wawe ubaho. Itara ni iki? Ni kimwe Imana yaguhaye kizoba inyishu ku buzima bw'abantu benshi, kizozana ibisubizo ku buzima bw'abantu benshi. Ariko hari abo Imana yahaye itara kandi iraridomeka, ariko imaze kuridomeka abarozi, imigozi, abadayimoni, ibyaha, karande na kamere. Umviriza ndakubarire, there is a sin you can repent million times. Hari icyaha ushobora kwihana imyaka n'iyindi, icyo cyaha ukamucihana kikanka kukurekura, ukacihana inshuro amamiliyoni. Icyo cyaha nimba cyarahindutse igicaniro kandi kikaba gifite umugozi ukuzirika, icyo cyaha kiba cyaramaze guhinduka igicaniro, gikeneye umuriro w'Imana uca ako kagozi kugira ngo kive mu buzima bwawe burundu.
Haleluya. Imana dufashe cyane gose. Hari abantu Satani yafashe ababoha akagozi nka kwa kundi umuntu ashobora kuboha inyoni ku kuguru hanyuma akacayireka ikaguruka ikagera kure. Imaze kugera kure yibaza ngo yagiye yamaze kurengana abantu, ikaca bongera bakayikwega. Yagurutse itazi ko ifise umugozi ku kuguru. Aho yoja hose bafashe umugozi wayo, ibirometero byose yoduga ko hejuru bafashe umugozi wayo, aho yogurukira hose bafashe umugozi wayo, bakoresha uwo mugozi nyene kugira ngo bayikwegere hahandi nyene. Hari abantu babaye muri buno buzima bafise imigozi y'ikirozi mu miryango iwabo, bababohesheje. Abarozi barabareka bagasa nk'abariko baravansa, bagasa nk'abariko baragenda, ariko igihe umurozi yiyumviriye kubaroga no kubica kubashira hasi, ubuzima bwabo akabukubita hasi nkaho batigeze bagera hejuru. Umugisha Imana ije kugurura imbere yawe, nta murozi n'umwe azowuhagarika. Izina rya Yesu ndasenga Imana yo mu ijuru irekura ubuntu budasubizwa hasi nk'izina rya Yesu. Hari abantu bari banyumvise, irekura amafaranga adasubira hasi nk'izina rya Yesu. Irekura umugisha udasubira hasi nk'izina rya Yesu. Twarabonye abantu baduze mu mafaranga ariko barakoroka hasi basigara basabiriza. Twarabonye abantu bokipye ibibanza bikomakomeye ariko basubira hasi bagenda basaba ijana. Ari biziriko bifata abantu bakabareka bakagenda ariko bikabakororera hasi nk'umwana w'Imana w'umurepentance. In the mighty name of the Lord, Imana irekura umugisha abarozi batarakororera hasi. Imana irekura amafaranga abadayimoni batazoshira hasi. Imana irekura umuriro wamwemuye rutazima. Nta muntu yotera. Hallelujah. We have seen men of God with fire. Twarabonye abakozi b'Imana b'umuriro bavuze umuriro ukoreka bagahagurutsa ibimuga, ariko ibiziriko birabakwega bibasubiza hasi, basigara basengerwa n'abandi kandi bahora basengera abandi ku rugezo rudasanzwe. Imana igukure muri ico gitigiri c'abakwegwa n'ibiziriko. Ikiziriko cyose kigufashe Imana igice nk'izina rya Yesu. Abizera bari hehe? Tell yindi hallelujah. Where is the need of me going up and I come down again? Umumaro uri hehe wo kugenda hejuru hanyuma ukongera ugakoroka hasi? Umumaro uri hehe wo gutera imbere hama ugasubira inyuma? Umumaro uri hehe wo gutwenga hama ugahereza mu marira? Mw'izina rya Yesu ijambo ry'Imana rirambarira ngo umugisha Imana itanga nta marira yongeramwo. Uzohura n'ibindi bizokugerageza imbere yawe, ariko icyo Imana yaguhaye abarozi ntibazokikunyaga, abadayimoni ntibazobikunyaga, abapfumu ntibazobikunyaga, Satani ntazobikunyaga. Nimba wizera tera haleluya. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. So if you really love yourself, nimba wikunda, play for the power. Sengera ubushobozi bw'Imana buzigama ikintu cyose Imana yaguhaye n'ikiri kiragutegurira uzobamo mu myaka iri imbere. Yesu nadufashe cyane gose. Just pray for it. You don't have to go back. Ntabwo ufise gusubira inyuma. Hoya mu izina rya Yesu Kristo amagara yawe meza Imana yo mu ijuru yazigame. Uruvyaro rwawe Imana yo mu ijuru rizigame. Abana bawe Imana yo mu ijuru bazigame. Fiançaye yawe Imana yo mu ijuru izigame. Amahoro yawe Imana yo mu ijuru yazigame. Umugwiza wawe uri kuragwira Imana yo mu ijuru uzigame. Turanse kukubona wagwiriye ejo tukabona wagabanutse. Turanse kukubona udasanzwe ejo tukabona uri umuntu asanzwe. Turanse kukubona wubashwe ejo tukabona uri nkengego uri isuzugurwa. Imana iguha umugisha ukuduza hejuru kandi ukugumize hejuru. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Tell yindi haleluya. Imana idufashe cyane gose.
Yesu nadutabara. There is this man. Uyu mugabo yari umugabo mwiza ku ijambo, yaravuga neza, abantu bose bakavuga ni uyu mugabo kabisa aravuga kwera, aravuga kwera. Ariko abadayimoni baramuhagurukira, baramuroga, they paralyzed everything, barica ubuzima bwiwe. Imana nidufashe cyane gose, ariko Imana yo mwijuru iramutabara, yongera imusubiza ijambo. Ahantu hose Satani yari yagusubije inyuma, Imana yongera igusubiza ijambo. Ahantu hose Satani yari yakunyaze, Imana yongera ikongera ijambo. Turanse gusubira inyuma mu izina rya Yesu, turanse gusubira inyuma mu izina. Hallelujah, hallelujah. Ndiko ndumva ubwiza bw'Imana buri hano, buje kuduza abantu bubashire ku yindi ngazi kandi bubandanye bubateze yindi nta. Narinzi ngura vyakiriye we. Bibiliya yambwiye ngo mbega ninde yocana itara hanyuma akacarifundikira. Why? Itara ryanje ninde yarifundikiye? Itara ryawe ninde yarifundikiye? Itara ry'amafaranga yawe ninde yarifundikiye? Ryaratse ryakamezi makeya, after some month, couple of days niwabonye aho binyikiye. Itara rya fiançaye yawe ninde yarizimije? Warabigizemo uruhare canke n'abansi babigizemo uruhare? Itara ryo kubaka ninde yarizimije? Itara ry'amahoro ninde yarizimije? Nta muntu numwe yocana itara. Nimba habayeho kwatsa itara, hakenewe umuco, hakenewe kubona. And then ikintu cyose Imana yaguhaye nk'inyishu nk'umumaro ku buzima bw'abantu, ariko Satani akagifundikira, ariko abarozi bakagifundikira. Imana yo mwijuru itume kija habona, Imana yo mwijuru itume kija habona, irekura ubushobozi. Oh haleluya. Ninginga Imana yo mwijuru ntago iza kurekura ubushobozi bwo gusaba no kwinginga, ariko irekura ukuboko kuremereye, ikubita atakubabarira, ibomora atambabazi. Agahinda ni kenshi mu butima mu buzima bwa benshi, umubabaro ni mwinshi mu buzima bwa benshi. Amatara y'abantu yarazimye, abandi matara yabo yarafutswe. Their life are disappearing, ubuzima bwabo buriko buradisparesa mw'izina rya Yesu Kristo. Itara ryawe riraka. Hallelujah. Hagira umuntu avuga ngo umuco wanje utegerezwa kwaka. Vuga kandi ngo umuco wanje utegerezwa kwaka. Imana dufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Niwemerera abadayimoni ko bashobora kuzimya itara ryawe, niwemerera abarozi ko bashobora kuzimya itara ryawe. Yesu nadufashe cyane gose. So this is how witchcraft is formed. Nabereke ukuntu abarozi baroga cyane cyane bakazimya itara ry'umuntu. When the light of someone is coming out, itara ry'umuntu rije hanze, iyo umuntu atanguye kuboneka, iyo warakana gato ugatangura gukura, ugatangura kumenya ibintu, ugatangura gusobanuka. Iyo wari umukene ugatangura kugira ikintu utunze. Iyo wari ubaye mu buzima bubi runaka ugatangura kugira ubuzima runaka, cyangwa se bakabona inyenyeri yawe igomba kwaka. Iyo utarufise umugabo ukaronka umugabo. Munyumvirize, Yesu natufase cyane gose. Hallelujah. Some people here, hari abantu bazona bamutwaye umugabo akaca agenda hewe ya majambo yose, akagenda akamubarira, my dear, that has nothing to do, my sister in the Lord, ibyo nta kintu na kimwe bifise gukora. Uyo muntu arinda twara umugabo wawe arimwe ibisigo byinshi cyane, amajambo yose uzombwira nakwemeje sha ndakweretse ndaguhaye, ajya honyene uri kuramubwira kujya haba yumva ari karaduga ibiro, haba ari karaduga ibiro, haba yumva uri kuramwongereza inkomezi nyinshi. Mushira ahantu ku karago, ufate nk'akabuye cyangwa itafari, uvuge ni ndaguteretse ahantu kubitume n'umutwe azora. Hey! Hallelujah. How do you, ariko Mana yanje we, nta muntu ari hano yotera hallelujah.
igihe kimwe nigeze kugenda ku musozi narababwiye inkuru, hanyuma asanga umugore ariko arasenga, nari ahantu munsi y'ibuye ndiko ndasenga, numva umugore ariko arasenga hajya haruguru, ndamuvuna amaguru, ndamuvuna amaboko, ndamuvuna ajya amaguru. Ndavuga uyu muntu bariko bavuna amaguru ninde? Uraza amatwi nta mupaka agira, nta mananje cyangwa numviriza. Imana dufashe cyane. Numvise byakomeye ajya amaguru, aguma ahendesha umugabo wanje, ndayavuna, reka numvirize neza. Hanyuma candegera ngaho ku ruhande, negere, Imana idufashe cyane. Negere aho ku ruhande sanga umugore yafashe inkoni nziza, zimwe ziri ngaho, iyindi ayifise hano mu maboko. Acafata agati, ako gati yaragashishuye, afata akagati, haravuga ngo wagatiwe. Acavuga izina nararyumvise ariko sindaribabwira. Haravuga ngo wagatiwe, we uri naka, ugumuhenda umugabo wanje, umuhendesha amaguru meza, umuhendesha ibiki, ugira ibiki n'ibiki. Acafata inkoni arashishura, amaguru ndayavunye, amaguru ndayashishura, amaboko arakubita inkoni irahera, afata iyindi inkoni irahera, afata iyindi. Ndavuga uyu mukobwa nimba Imana yumvise aya masengesho arahuye n'ingorane mu buzima bwiwe. Imana idufashe cyane gose. Bwira mugenzi ati menye uko ugwana intambara yawe. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Bintu byo kugenda umubwira ngo wa mukobwa ngo ibyo ufise nanze ndabifise, yagutwaye abizi ko bifise kandi yaramugize ko inkomezi. Ahandi ushobora no gusanga hari inkomezi yamutwarishije wowe utari kurabona. Ariko uyu munsi icawe cyose Imana yo mwijuru muri aya masengesho ikigarure. Umufiance wawe azokwamara uwawe, umugabo Imana yaguteguriye nta na hamwe azoja, umugisha Imana yaguteguriye nazo nawe uzoja mwizina. Hallelujah. Imana ifashe cyane gose. So witches, abarozi bakora muri buno buryo. Iyo babonye ingabire yawe bakabona utanguye kuduga, batangura kuguhagurukira. Kandi abarozi bakora mu kintu bitwa ubumwe, unit, benshi cyane gose. Umurozi burya ntagapfa gukora ari umwe, ni gake uzosanga umurozi ari kararoga ari umwe. Nawe uzomubona ari umwe uzosanga afise umubyeyi wiwe w'impemu. Sinzi nkaho ugenda udafise umubyeyi w'impemu n'umurozi afise umubyeyi w'impemu. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Uzosanga afise umubyeyi wiwe amuserukira mu burozi. Yesu natufashe cyane gose. Hagize agakoma hacavuga nirega imbaraga ziraheza, hacavuga ni turaje turagufasha. Bakaca bamanuka nk'umuravyo, bakaca bamufasha. Ukaca wumva bari kwavuze ni turagiye, haca mu ibindi twaje ibindi vyaje, ukaca uhangana navyo. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Abarozi rero bafise impemu zitandukanye. Nico gituma nkunda kubwira abantu hano, utegerezwa kuba umuntu w'impemu. You must be spiritual. Tegerezwa kuba umuntu w'impemu, gatahura kandi ukamenagura ubushobozi bw'umwijima. Demons exist. Abadayimoni bari exist cyane gose. Abadayimoni, abarozi bagenda mu bikoko cyangwa bakagenda mu mpemu, in the spirits, mu buryo butagaragara. Yesu natufashe cyane gose. Hari abagenda mu bikoko bitandukanye, mutuguruka, mutugenda hasi, mutunyogomba no mu dukoko dutandukanye. Ariko hari n'abagenda mu mpemu. Iyo abarozi rero bagiye kuroga umuntu bagira igicaniro. Bwira mwezo ati n'abarozi bafite igicaniro. Uriko uranyumva ivyo ndiko ndavuga kuti kutari kuramusigurira. Musaidie, umesikia bia niko naongea? Ya maana. My goodness. Mwanya wose ntago yari karanyumva, so umusaidie. Alikwambia mkiswahili? Akwambia mkiswahili. Unahitaji kusikia hivi vitu. Ya imbaraga zima. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Na umuntu numwe akwiye gucika. Hari undi muntu atumva Kiswahili. Anyone, kuna mtu ambaye ananani asikii Kiswahili na Kirundi. Twese turumva Kirundi. Very good. Imana ihabwe icubahiro cyane.
hari ubw'icyongereza cyonyine. Anyone with only English as they are helping you. Okay. Sawa, Imana ihabwa icubahiro cyane, Imana ibahezagire cyane gose. Nta karundi na gakeya yumva, only English. Okay. Oh, now we have English people here. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yesu nadufashe cyane gose, Imana dutabare. Abarozi rero bambara umubiri w'umuntu. Yakubariye? Okay. Abarozi bambara ishusho y'umuntu, ariko umwanya nyawo wo kuroga bambara izindi mpemu. They take another form. Ntabwo basubira kuba umurozi nkuko umubona. Umurozi ushobora kumubona, nico gituma ushobora kugira umugore w'umurozi mugabo ntuze wigera umenya ko ari umurozi. Ushobora kugira umugabo w'umurozi ariko ntuze wigera umenya ko aroga. Ndakurahi mukajya mu gitanda kimwe imyaka myinshi ariko ntumenye ko ari umurozi. Ariko tuntu twonyene uzobona ufise imhemu y'Imana, uzokumva ko ikirere kidahuye, canke ugenda ubona utuntu tutumenyetso twibimaza atanga, utuntu turi bizarre, ibintu ubona nyere ko ari utuntu turi two mu buryo bw'umwijima agenda akora. Kubera umurozi ntibashobora kumwemerera kwabaho iyo myaka yose atari karatanga ibimazi. They give sacrifices. Yesu natufashe cyane gose. Dufate nk'ubu murozi, dufate nk'ubu muri fiançailles, agakunda umufiance wawe, agashaka kumugutwara, acagenda mu nama muri komite mu ijoro y'abarozi. Imana dufashe cyane gose. Cyangwa agakunda umugabo wawe akavuga ni uriya mugore sindamushaka ko abana n'ujya mugabo, ndagomba umujya mugore apfe cyangwa agware kugira ngo mbane n'uriya mugabo. Acagenda ja muri komite y'abarozi. Uwo numaze kugera ku rugezo, uwo nutaragera ku rugezo rukomeye cyane, ariko acagenda akorana n'abandi. Ndiko ndashaka kubabwira ukuntu abantu bafuka itara ry'umuntu cyangwa se ikintu cy'umuntu. Ndakubwire n'igituma ukeneye Yesu Kristo mu maraso yawe kugeza ku rugezo atakintu na kimwe cyo mu isi y'umwijima bazokoresha ngo kigire influence ku buzima bwawe. Igihe cyose bizosanga wanditse ko kirazira ubeka ikimenyetso cy'amaraso, hari uwizera ngo atere haleluya. Imana dufashe cyane gose. Akaza akeneye akazi kawe, akavuga nti uyu ni yapfa jewe cyankora akajyari karakora. Avuga ni rero sinomwica mu buryo bugaragara, ariko ndamurungikira uburozi bumuparariza amagufa, bumuparariza umubiri, cyangwa bikidebire abo musazi yiruke. We are playing abantu basaze. No kuwa kangahe mbe ni kuwa kangahe twagiye gusengera umuntu yari yasaze. Sinibuka mugomenga ni nko kuwa gatatu nimba atari kuwa kabiri. Ni kuwa kabiri. Kwa kabiri twasengeye umuntu mu ijoro masaa 5 y'ijoro, tugenda kumusengera yasaze kandi yiri wameze neza mwo baca baramusaza. Kandi Imana yaranyeretse n'ibyo bakoze nuko babigize byose. Ishari just jealousy. Hamukaca bimvira umuntu agira ugwanko kugeza ku rugezo rwo kwica umuntu ataco bahura akamuhindura umusazi. Nitagira inkomezi z'Imana uzokwa muba victime y'abantu bafise inkomezi z'umwijima. Imana yo mwijoro iguhereza ubushobozi bwo kudefanda n'izina hajya. Sinibaza ko ari n'iminota 20 bamusengeye in 20 minutes yari yamaze kubohoka. Imana yari yamaze kumukiza. Yesu natufashe cyane gose. So bamaze gukunda iki wawe, nico gituma if you are talented, nimba ufise ingabire, nimba wibona kuri mwiza, you see, ukibona kuri mwiza, ukibona ko ufise amahoro mu rugo, ukabona ko ibintu bimeze neza, you just realize yuko ibintu ari bon, biri ku murongo mwiza. Cover your life. Ziga mu buzima bwawe bunyegeze mu maraso ya Yesu Kristo ku rugezo rudasanzwe. Abarozi rero ukuntu baca babigenza, umurozi wewe umubona aryamye, you will just see. Igituma nabwiye ko ushobora kugira umugabo w'umurozi ntiwigere umenya ko aroga. Aja mu gitana uba madabi ijoro ryiza, agiye ku kazi, is going somewhere. Wowe ugahera ukubona aryamye ngaho, ukabona ariko arahema mugabe impemu yiwe yagiye kera. The spirit is gone. Ariko arakinda ku nzu ya naka,
yagiye gukinda ku nzu ya naka, ariko araniga abantu, ariko araroga abantu. He's sleeping here, ariko araryamye, just sleeping. Ukabyuka ukaraba umugabo, oh my husband, you are sleeping. my baju is just sleeping. Yesu natfase cyane gose. Arabamaze abantu, ariko arabaniga, ariko aratanga ibimazi. Acaguruka rero akagenda, bagahurira ahantu ku gicaniro cy'iwabo. Bamaze guhurira ahantu ku gicaniro cy'iwabo, baca bakora akanama, umwe wese akazana umutwaro wiwe. Reka ndababarire, biribwa ngo ibiri mu ijuru byose ni ishusho y'ibiri hano ku isi. The devil copied from heaven. Satani yaragize kopi y'ibintu by'Imana n'ibintu bya mpemu yera, byose bizana mu gicaniro ciwe. Yesu nagufashe cyane gose. Bakaza bagaterana, bagakora umuzingi, bagatangura bakavuga. Uwa mbere akavuga, jewe izina rya naka na naka na naka, amazina n'amafoto yabo arandambiye, ndaguma mu munyikira. Acavuga ni ego, ushaka kwapfa gute? Ntimutwenge, birababaje. This is very bad. Yesu natfase cyane. Acavuga ni aha, ushaka kwapfa gute? Okay, turashaka afatwe n'umusonga. Shaka afatwe n'umusonga. Bakaca bahamagara daimoni y'umusonga. Rikacariza. Rikacariza bakarigubita. Uri mwe. The spirit has entered you already. Abantu bakacavuga, okay? Akavuga ni akagore kana kakabanye neza n'umugabo wiwe. Ntabwo nshaka ko mbona babandanye babana. Ushaka iki? Shaka batukane, bajyane, bankane bose ntibasubire guhuza. Bahamagara jini, daimon ya desordre. Kabiri hamagara rikacariza, it will come pa ako kanya ginje muzi wanyu. Ikintu cyose uzokora naho kizoba ari cyiza, umugabo azogutuka, umugabo azokunukira kandi yahora kumotera. Reka ndababarire, abantu bose banuka, ukoga bikanka guhera, ukagumunuka, abo n'abadaimoni. That is a spirit. Ntago mubizi. Reka ndababarire, jewe nigeze gusengera umuntu baroze kunuka indagara mbisi zagize zijya zapfuye. Ndakubwire ko namusengeye mari misi 3 ndiko ndaribwa mu nda kubera umunuko yaranuka. Yari baramuroze, baramuroga, araheba akazi kubera ahantu yica. Urabona yicaye no muri intebe kugira ngo musubire kuyicaramo, mwarayoza mukayoza kugira ngo isubire kumera neza. Baramugurira amaperfume, amadodora y'ubwoko bwose kugira ngo ashobore kugira odeur nziza, biranga. Kugera aho yigunga, aguma yigaranye mu cyumba. Nabi wabo bamugaranye mu cyumba, baramugaburira ibyo kujya guma hariya mu cyumba. Hanyuma bambwira ngo tuje kumusengera. Naramusengeye sinarinzi, nari ngize ngo nibyorosha. Ibyo ni ibintu bisanzwe, twe twarabimenyereye. Narahageze, navuga ni mwisi na Yesu. Umunuko kumva ubuze ni mwe ukwezi mwe mukumva umunuko wose urinjiye. Navuga ni sinsubira kwasama, ntabwo nsubira kwasama. Ndafata impemu asohoka hanze nkagira nkwega impemu nkacange akubita basa kubera mwezi mwemu munuko wari mwinshi, sinasubira kuronka uko nshobora kuvuga. Ibi ntago ari byo nabonye ahandi, nibyo jewe niboneye. Indagara zapfuye nabi, zinuka nabi, zimaze nk'iminsi kabisa. Yarafise agahinda n'umubabaro. N'uyu munsi uwo mubwira izina ryanje kiretse ko abantu bategwa n'abadaimoni bakibagira, ariko sinibaza ko yopfa nyibagiye kubera ahantu twamukuye jewe na data wa twese wo mu ijuru, Kristo Yesu. Hallelujah! Man dufashe cyane gose. So that is a spirit. Ni mwe mu bari bamuteye, ni mwe mu bari bamurungikiye. Nace nsengera amavuta yo kwisiga, sengera n'isabune. Nambwa ni isabune uzoza uyoga, woge 5 ku munsi, woge 5 ku munsi, wisiga isabune nyene. Senge isabune yiwiwe, ca sengera n'amavuta, nongera nsengera n'umunyu, ushiremo n'umunyu muri aya mazi. Ivyo nabisengeye ari mu idirisha hari yandi ko mugira hanze. Umuntu ko yarafise wari uteye ubwoba. Umukobwa mwiza gute, very beautiful girl. Yesu natfase cyane. Abarozi baramukubita uburozi,
yahora akora ibintu bimwinjiriza amafaranga ku rugezo rukomeye. N'ubu ndamuvuze hariya boca bamumenya, ariko Imana yo mu ijuru uyu munsi yararamutabaye no kugenda hanze ubari hanze. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Bakavugana rero bakaca bakurungikira imwemu runaka, imwemu ikaza, umugabo akashwana, umugore agashwana, abana bagashwana, imiryango yose. Nimba uzi kuba mu muryango iwanyu muguma ari ibintu byo gushwana, ntawe ukunda uwundi, ntawe witana, barabasutsemo imwemu mbi, iryo jini ritegerezwa gusohoka mu maraso yayo, ritegerezwa gusohoka mu miryango iwanyu. Haleluya. Nimba uzi ko umugabo mugwa mukubitana imitwe, mugore mukubitana imitwe, barabakubisemo ijini, iryo dayimoni ritegerezwa gusohoka, itara ryanyu ritegerezwa kwaka mu izina rya Yesu. The devil is a general bad boy. No muntu mubi cyane gose, dangerous man. Mubi nico gituma bivuga ngo ntimuhereze wa mugwaniza ikibanza, ntimumuhereze ikibanza na gitoya. Yesu natufashe cyane gose. Bamwe bakavuga ni okay, uyu anye turagomba hana amavuta yiwe turagomba tuyazimye. They will let someone bahagurutse imhemu mbi iza kugutera intege nke, bakaca bayirungika. Igihe cyose ugiye gusenga, yes you man, whenever ushaka gusohora ijwi ngo ushobore gusenga, bakagukubita strong power of weakness, ugashaka kuza gusenga, amaprograme ayandi akacaza imbere yawe. Banza ugende, banza urabe filme sezo runaka ntiwayihejeje, banza ugire just do this, do that, do this. Bakamanza bakagukubita intege nke kugira ngo bakuroge neza, bakufise. Ukisanga wahora kuri wa muriro, wahora usenga, ugasanga warazimye, you are off, down, hasi, on the carpets. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Ubushobozi bwose bw'umwijima buriko buragwanya umuntu ari hano, turabushira hasi mw'izina. Some of us here, bamwe hano bafise abagabo bahagaze ku bidandazwa byabo, very strong men standing on their goods, ku bintu badandaza. Ibigabo biguma byirukana abantu baje kubashorera, bakarungika imhemu mbi, aradandaza cyane, ntasubire kudandaza. Mwebwe nta makuru mufise, ugenda kudandaza udasenze, ntiwitaye ku masengesho, you don't care about anything. Hari umugore yakenyereye akantu mwibutura imbere, yaje agafise hajya, akazana hajya, arazi ibyo ariko arakora, ariko arakubita imitongero, ibintu byawe bikaguma hajya, no one will buy them, nta muntu n'umwe aza kubigura. Abantu bakagura bagane amahoro mwiriwe, bakarengana bagenda, no one will care about you. Abantu barabambika amashusho atari iwabo, abantu barabahereza amazi atari iwabo, abakobwa barabarojeta ku rugezo rudasanzwe, abahungu barabarojeta ku rugezo rudasanzwe, bikozwe n'imhemu mbi zo mw'isi y'umwijima. Yesu natufashe cyane. Amanama kogwa mu ijoro, meetings that are gathering during night time, amanama kogwa mu masaha y'ijoro y'imhemu mbi zo mw'isi y'umwijima. Umwana wese wa repentance ari hano, nta bushobozi bw'abarozi buzokugira kw'inkomezi, nta bushobozi bw'abadayimoni buzokugira kw'inkomezi, nta bushobozi bw'umwijima buzokugira kw'inkomezi. Hari abadayimoni bagiye kutegetwa, bagiye gukubitwa n'imbaraga z'Imana, bagiye gukubitwa n'ubushobozi bw'Imana, bagiye gukubitwa n'umuriro w'Imana, bagiye gukubitwa na siri kw'ijuru. Oh haleluya. Itara ryose ryazimye riri hano, igikundiro cyose cyazimye kiri hano, gitegerezwa kwaka mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bwawe butegerezwa kuboneka, igikundiro cyawe gitegerezwa kuja hagaragara, amahoro yawe ategerezwa kuja hagaragara, proposal yawe itegerezwa kuja hagaragara, urudandazo rwawe rutegerezwa kuja hagaragara, ibyawe bitegerezwa kuja hagaragara. Dutere haleluya. Mani dufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Enough is enough. Ibyo biziriko byose bibosha abantu, the spirits zingwara, bagahamagara umudayimoni. Urabona abadayimoni bari capable yo kwambara ishusho y'ikintu itari cyo cyose, everything possible baracambara. Nimhemu y'ibisazi
barayambara. Nimwe mu ya how do they call intandara barazambara. They wear the spirit. Izo mpemu mbi barazambara, bagahamagara umudemoni, genda ufata uyu mwana runaka, genda ufata uyu mugabo, afatwe n'intandara, pa akubitwe hasi. Ukavyuka mu gitondo bigire jirani analala fasi pamoja, jirani wako. Yesu adufashe cyane. Hari ahantu yaraye mu nama ikomeye, nta nama nimwe mwese umwijima izogira ikimara kuzaga mu izina rya Yesu. Mani hagarika amanama y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Ndagomba gusengera ibiganza byose by'umuntu ari hano. Ibiganza byose byaramukijwe n'abantu babi, ibiganza byose byakozwemwo hamwe n'ubushozi bw'umwijima. Imana yeze ivyo biganza byawe, Imana yeze amaboko yawe, Imana yeze ibiganza byawe, Imana ishira ubuntu bushasha mu biganza byawe, Imana ishira ikiganza ciza mu biganza byawe, Imana ishira imwemu ya influence mu maboko yawe. Tela hallelujah. Mani dufashe cyane gose. Yesu nadutabara. So inyenyeri yawe bakayizimya, umugabo bakamugutwara ubona, ikiziriko bakamukwega, umufiance bakamugutwara ubona, bakamujana, umwana bakamugutwara ubona. They will take everything. Ibiziriko byose bitwega abantu, bifata abantu, biboha abantu. Uyu mwanya tugomba dusenge, hari biziriko bigomba gucikagurika mu izina rya Yesu. Hari biziriko bigomba umviriza. This time uyu mwanya ndagomba umuntu wese caring about his business. Mind your business. Uyu mwanya wiyumvire ku giti cyawe. Don't mind about anyone. Raba ku buzima bwawe. Ibiziriko bikuboshe bimwe urabizi, ibindi ntabyo uramenya. Hagaranda gusengere. I just remember ko nari nakubariye ko ejo hari Imana yambwiye ko ndagusengera. Ikiziriko cyo mu miryango y'uwanyu kiracariko kiraguhamagara ingohana. The altar. Ikiziriko cyo muhiri wanyu kiracariko kiragukwega, kiracariko kiraguhamagara, kiracariko kiragukwega cyane. Ikiziriko cy'amablocage, ikiziriko cy'inyatsi n'agahinda kenshi kiracariko kiragukwega. Hari ikiziriko Imana igomba guca guhera uyu munsi. The mighty name of Jesus. Hallelujah. Imana ikiziriko cyose cyariko kirakwega. Umviriza. Let me tell you something. Ntazogira umuntu numwe yihenda. Mose narabahaye urugero. Mose yari ku rugezo rwo kuba prophetic hamwe no kugiranira ubusabane n'Imana, kugeza ku rugezi Imana ntiyamugereranya n'abaherezi, nta nubwo yamugereranya n'abavugishwa, nta nubwo yamugereranya n'abandi bantu. Mose yari dimension yiwe ku giti ciwe, was his own dimension, yari level yiwe ku giti ciwe. Ni kuvuga Mose gwari urundi gwego ku giti ciwe imbere y'Imana. Sinzi ko ari umuntu ntawe ikintu ushatse kuvuga, kubera ko hari ahantu henshi Imana yahamagara Mose, igahamagara abaherezi, igahamagara n'abavugishwa. Prophets are on their side, abavugishwa bari ku ruhande rwabo, abaherezi bari ku ruhande rwabo. And Moses, his own dimension. Ariko Mose yari afise kiziriko cy'ishavu giteye ubwoba. Man fashe cyane. Nimba uzi ko gikontrolwa n'ishavu, ugasanga wakubise umugore, ugasanga watutse uwo mukundana, ugasanga washwanye wigumuye, ico ni kiziriko. Amarezo yose wo kwiha no kwiremesha ufise kiziriko. You are tied. Uraboshwe. Yesu natufashe cyane. So people they pretend kubona umuntu ngo ariko arasengera abandi, ariko aravuga ubutumwa. My friend, ushobora kubwira ubutumwa abandi ariko ufise ikiziriko cy'ishavu kikwishe cyane. Ushobora kubwira abantu ubutumwa mu ndirimbo ariko ufise ikiziriko cy'ishari. You are dead from inside. Warapfuye, ikiziriko cy'ishari cyarakwishe. Yesu natufashe cyane gose. Mose yari afise ikiziriko cy'ishavu, kandi usomye Mose yakomoka mu muryango w'abarewi, nimba nibuka neza. Yakomoka mu muryango w'abarewi, kandi naho aho yakomoka nawe hari mpemu y'ishavu iteye ubwoba. Was the spirits of anger. N'abaherezi
but they are tied with spirit of anger. Narababariye, nyereka umuntu yuzuye presence y'Imana, nyereka umuntu yuzuye ubwiza bw'Imana, nyereka umuntu arimo presence y'Imana ku rugero rwo hejuru, nanze ndakwereka umuntu afite positive character, afite caractère ziri positive kandi yabohotse agahinduka ku rugero rukomeye. Nico gituma ibicaniro ntago bigutinya ngo uhagarara kuri podium. They will fight against you. Ibicaniro ntago bigutinya ngo uravuga mu ndimi. They will fight against you. Intambara y'ibicaniro ni intambara umuntu agwana in the life for the rest of his life. Yesu natwase cyane. Aho bitandukanira ni hehe? Ntihagire umuntu anyumva nabi. Aho bitandukanira, inguvu zagira kuri wewe ziracika zose zikaja hasi. Ico sigara ugwana niki? Nuko bidasubira kukuganza, kandi kuganzwa birahera, igicaniro kikaja hasi, ariko biguma biza kugerageza. Bifise promesse, bifise amasezerano y'amaraso. They have covenants from inside muri DNA yawe, kandi nimba hari ikintu kigoye kugwanya ni ikintu kiri mu maraso. What is inside you? Yesu natfashe cyane gose. Hallelujah. It requests you highest power of dying. Bigusaba inkomezi nyinshi zo gupfa muri Kristo Yesu, hamwe no kugwanywa bushobozi bw'umwijima kugira ngo ivyo bicaniro byose bishobore gusenyuka. Yesu natfashe cyane gose. Hari umuntu ari karantahura ari ngaha. So Mose ibicaniro biramuganza byishavu. Amategeko 10 y'Imana araza asanga Abayisirayeli bariko barasenga ibigwamana, atarakubita hasi. Mana amubwira ni Mose ukoze iki? Mose aravuga ni Mana urumva biragoye nawe bano bantu barati. Bano bantu tubagire gute? Bari bagiye ukuntu wabakuye hari. Mose arashavura. Mana iravuga ni nawe genda ufata ibuye, ayo mategeko ninje nayo yakwandikiye urayandika n'ikaramu yawe. Kuvuga ibintu byose by'ibishavu biguhurudutsa bikagutwara bigukoresha makosa, ariko ayo makosa yawe uri kurakora janye n'ibishavu hamwe n'ibigumbagumba bikunanira gukontrola n'ibiziriko byo mwisi y'umwijima bifasha ubuzima bwawe. Imana yo mwijuru iguhereze control hejuru y'ibigumbagumba byawe. Imana yo mwijuru iguhereze control hejuru y'umutima wawe. Imana yo mwijuru iguhereze control hejuru y'ishavu. Kirazira kuvuga ibyo bisunitswe n'imwemu zose, kirazira kuvuga ibintu byose ngo nuko wumva ngo babaye ngo ushavuye. Sometimes cool down, wait, fata umwanya utekane. Yesu nadufashe cyane gose. Hallelujah. Yesu nadutabara. Mose rero byasunge isibe yarasanzwe ari n'umuntu agigimiza, agashaka gusohora ijwi bikanga, ishavu rikaca ryiziriringa rikagwira ibihetangabo byinshi. Imana dufashe cyane gose. Ibiziriko byose Satani yashize ku buzima bwawe, Imana ibikorore mu izina rya Yesu. Imana ibicagagure mu izina rya Yesu. Mu gihe nariko ndabwira uyu, Imana irambariye mbonye umuntu afise sumu. Ndiko ndabona umuntu afise sumu mu biganza kandi yamaze kuyitegura, ariko isumu tugira tuyikatishirize wiwe mu izina rya Yesu. Ntango yagomba kuyiha wewe wenyine, abana bawe bose. Ariko Imana irambariye ntago izopfa yemeye kumaramara. Ijuru riravuze oya. Imana yo mwijuru imutabaye nawe itabara ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Haguruka ndagusengere wewe. Ndiko ndabona ibiziriko 8 bikuboshe. Ibiziriko 8 ku maboko, ku maguru, mu izosi, mu bwenge, everywhere. Hari ibiziriko biteye ubwoba. N'uyu mwanya turiko turavugana ndiko ndabona ikintu kiriko kiraziriringa c'amarira kuri we, wumva umenga amarira yokoroka kandi utazi iyo biriko birava. Hari ibintu biriko biragusudika ku rugezo udatahura. Hariho umukobwa ariko ndiko mbona yarungitswe na nyina wiwe. Uyu mukobwa yagukoze mu mutwe. Numukaze mwemerera umuntu wese kagukora mu mutwe. Don't allow anyone to touch you.
mu mutwe. Yesu natufashe cyane gose. Guhera uwo munsi ku mutwe we mbona hari ikintu kimeze nk'inkono yakumuriro kabisa, yakumuriro mu mutwe harashuha, kumva wokoma n'induru ku rugezo rudasanzwe. Ibiziriko byaragufasha ku rugezo rukomeye cyane gose. Kuraho iyo ntebe iri inyuma yiwe, move that chair, egera inyuma gatoya. I want to pray for you. Uragomba ko Imana gutabara, urabishaka sure, wafashe ingingo, uragomba ko Imana gutabara. Vuga ngo Mwami Yesu, nkura ko bino biziriko uhera uyu munsi mu izina rya Yesu, amen. Ugara amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibi biziriko biri hejuru yiwe ndabitegeka uhera mu mutwe. Uyu mukecuru ariko arakontorora ibyumviro byiwe, amuvugisha ibyo ashaka, akamukoresha ibyo ashaka, akamukontorora uko ashaka. Ibi biziriko byose ndabiciye, ndacagagura bino biziriko mu izina rya Yesu. Imhemu uyu mukecuru yari yarungitse isubire iyo yajiva mu izina rya Yesu, isubire iyo yajiva mu izina rya Yesu, isubire iyo yajiva mu izina rya Yesu. Ndayisubizayo, ndayisubizayo, ndayisubizayo in the mighty name of Jesus. Iri kiragenda, ndiko ndabona ibintu biriko biratembagara ku mutwe wiwe, irasubirayo mu izina rya Yesu. Fire! Genda nyarutsa, genda 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 genda, rekura umutwe wiwe, rekura mu izina rya Yesu, rekura ku mutwe wiwe, rekura. Ndagutegeka, ndagutegeka, ntabwo turiko turagusaba, turagutegeka n'itegeko ridasanzwe ry'umwami w'amahoro, umwami atsinda kandi anesha. Rekura ubwenge bwiwe, imhemu y'ishavu, imhemu yo gukontorwa n'ubushobozi bw'umwijima, ntagisubira kugira ubasha hejuru yiwe, ntagisubira kugira inkomezi hejuru yiwe. Murekure mu izina rya Yesu, musengere mu mutwe, musengere mu mutwe. Play for her, sengera ku mutwe, aho nyene ku mutwe. Mbona umuntu yamuroze, yamukoze ku mutwe, and then biriko biracika, imigozi iriko iracikagurika. Iyi migozi yose turayica, imigozi 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 yose turayica. Iriko iracikagurika, iriko iracika, imigozi yose turayica, imigozi yose turayica, imigozi yose turayica, imigozi yose turayica. Hagarara naho ndakubarira Imana iriko irambwira. Can I prophesy? Can I prophesy? Imana yo mwijuru ndiko ndabona irungika ubutabazi ku buzima bwawe. Ingwara zariko zirajya umubiri wawe ku rugezo rubi, diseases. Hari n'undi nabonye hano muri Revelation w'umuhungu, ndiko ndabona nawe imhemu yateye uyu nawe ariyo yamuteye. Yarahagaze hano, umuhungu yambaye umupira wera, rono. Hagarara wewe nyene. Ndiko ndasengera uriya, mbonye the same spirit ziriko zirabahiga ku rugezo rudasanzwe. Ingo hano ujya wewe, hagarara hano mu kanya ndaje. Mbonye ziriko zirabahiga ku rugezo rudasanzwe, ziriko zirajya umubiri wanyu. Uyu mubiri ntago ari wo wategeza kuba ufise. Hari imhemu mbiri kirakunywa amaraso cyane cyane gose, kandi kubujije amahoro ku rugezo rudasanzwe. Uhera uyu munsi Imana yo mwijuru igomba guhagarika imhemu mbi mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah. Agaranda kubarira. Can I prophesy?